Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Reka tujye ku mirwano ikomeye cyane noneho iri guhuza abarundi na M23. M23 nyuma yaho abarundi barashe amabombe kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kamanyora ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigenzurwa na M23 cyangwa biri kugenzurwa na M23, no hari imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 n'abarundi. Nyuma y'ibyo sasu byahitanye abagera kuri 23 nkuko M23 yamaze kubitangaza. M23 yarakaye cyane irasa amabomba abiri ku butaka bw'u Burundi, bibabaza bikomeye cyane abarundi kugeraho bafashe umwanzuro ko bagiye kujya mu ntambara yeruye na M23. Nubwo n'ubundi ntambara yari hari iminsi igera kuri 3-4, noneho ubu bakaba bahisemo kohereza abasirikare benshi. Nyuma rero yuko muri Etat Major bafashe umwanzuro wo kohereza abasirikare benshi, bafashe amakamyo abiri bayuza abasirikare boherezwa muri Uvira aho bari baje kurwana na M23 ndetse no kurinda umujyi wa Uvira, dore ko Uvira amakuru ahari nuko isaha yari yose Uvira ishobora kuba yaguye mu maboko ya M23. Nyuma rero yo kohereza ayo kamyo agera kuri abiri, M23 yamenye amakuru neza cyane, irangije ikora operasiyo ikomeye cyane, irayarasa ikoresheje amabombe ku buryo budasanzwe. Izi kamyo zahiye zirakongoka, abari barimo bose barashya barakongoka kugeza ku kagufa k'imbere nk'uko amafoto akomeje kugenda aherekanwa ku mbuga nkoranyambaga abigaragaza. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba. Abasirikare b'abarundi bapfuye ku buryo budasanzwe, imiryango y'abarundi iri mu gahinda gakomeye cyane. Ni ibintu biteye ubwoba byabaye ku basoda b'u Burundi. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe n'ubundi ku ruhande rwa M23 naho amakuru atari meza, kuko drone yabo bivugwa ko FARDC yayirashe n'abarundi bafatanyije ngo bamaze kuyirasa, mu gihe M23 imaze kurasa indege zigera kuri 4 za FARDC. Mbabwira ko nkuko mubizi izo ndege ziva ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, dore ko aricyo bakoresha mu guhagurutsa izo ndege ziba zije kurasa ku baturage. M23 rero imaze kurasa indege zigera kuri 3 za CH4 ndetse n'indege yakozwe n'abashinwa yarashwe uyu munsi tariki 5, ubwo ndavuga ku munsi washize ku itariki 5 ejo kwa gatanu nibwo iyo ndege yarashwe mu buryo budasanzwe n'ubundi n'igice cy'abasirikare ba M23 bashinzwe kurasa izi ndege ziba ziri kuza zirasa ku baturage. M23 rero ikaba ikomeje intambara, urugamba rukomeye cyane hagati yayo n'abasoda b'u Burundi. Intambara isa nkaho yamaze guhindura icyerekezo, umwanzi ntabwo akiri FARDC cyane cyangwa Wazalendo. Ubu ngubu umurundi yasaze yasizoye. Ndayishimiye yafashe umwanzuro w'uko agiye kwivuna nyuma yaho M23 yarashe ibisasu byinshi ku butaka bw'u Burundi, nk'uko tubitangarizwa n'amakuru menshi agiye atandukanye, ndetse ko tugiye kubagezaho amajwi yumvikanisha abarundi uko byifasha aka kanya mu makuru dukesha RPA radio n'ubundi y'abarundi, ndetse tukaza gukomeza kuri radio BBC Gahuza aho nayo yavuze kuri ibi ngibi nk'uko tugiye kubikurikira muri izi nkuru ebyiri uko zakabaye. Naho naho utamukanda garuka n'andi makuru menshi atandukanye. Mukomeze mwane nanjye hano kuri Pilot News TV, ndabakunda cyane. Reka dukomeze na RPA ndetse na BBC. Umutekano wiriwe wahungabanye kuri no wa gatanu muri zone ya Rugombo, komine ya Cibitoke, biturutse ku bisasu byaguye muri ico gice bizananye mu gihugu kibanyi cya Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru RPA yakuye muri ico gice avuga ko ibyo bisasu byakomerekeje abana babiri, kandi ko n'ibikorwa bitandukanye bikorerwa aho mu Rugombo vyaciye bihungabana. Eloge Diveremesha arabitubwira mwidonido. Mu masari hagati ya 2 na 3 ibisasu binini bibiri byaguye mu gitondo gishira umuhinga mukuru no wa gatanu muri quartier ya Nyakagunda iherereye muri zone ya Rugombo, komine ya Cibitoke. Hakurikiye uruhagarara rudasanzwe, abantu bagizwe n'abakuze be n'abana b'abanyeshuri bakaba baboneka mu bwoba bwinshi biruka. Ivyo bisasu byaturutse mu gihugu kibanyi cya Kongo. Icyambere cyaguye hafi yaho bita ku Badagi, ikindi kigwa aho bita muri projet Mparambo. Uyu munyagihugu aravuga ivyahononekariye harimo n'abantu bakomeretse.
abantu babiri byakomerekeje hariho kandi n'imirima y'ibitoki yononekaye, imirima y'ibijumbo, imirima y'ibiharage n'ibigori yononekaye birateye ubwoba kugira ngo bace bahagarara amabanki yaciye yugara ndetse n'ababikoze inama n'abana bari basanzwe bari kw'ishuri baciye basohoka bava mu mashuri biruka isoko nkuru ya Rugombe yaciye yugaga muri iyo mwanya nyene. Abanyagihugu bo muri ico gice ubwoba bukaba bw'ababanye bwinshi bibaza aho baba bateye ivyo bisasu. Ni kuvuga ibintu birakaze ntituzi niba ari MV canke igisoda kiba kirungitse ntituramenya neza ariko twese umutekano urahungabana abantu bose ni kuvuga n'ingene twobivugaho kandi urabona ko ari hafi muri Kongo. Ivyo bisasu binini vyaguye aho muri zone ya Rugombo bije bikurikira ubwoba abanyagihugu baho mu Cibitoke bari bamaze iminsi bagaragaza bafatiye kugwamo rw'amasasu bumva ruvugira hakurya mu gihugu ca Kongo, mbere hakaba hari n'amasasu yaramaze kugwa ku butaka bw'u Burundi anakomeretsa abantu 5. Uruganda rwa FPA rwagerageje kurondera kuri telefone musitanteri wa komine ya Cibitoki Eloge Najeneza hamwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza kugira bagire ico bashikirije ariko nta numwe yatwitavye. Arakoze Eloge Divin Eremesha. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu naho abantu 24 barishwe muri uku kwezi kwa Munyonyo guheze, 3 baranyuruzwa hamwe n'abandi bahagaritswe hadakurikijwe amategeko bongera baraborezwa igufa. Ivyo biri mu cegeranyo c'ishira hamwe rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akate Burundi. Iryo shira hamwe rigatera akamo leta y'u Burundi kubavanura no kudahana no guhagarika ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi vyiraye mu gihugu. Janvier Ninahazwe araducira ku mayangi biri muri ico cegeranyo. Mu cegeranyo kijanye n'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu vyihonyangwa ry'agateka ka muntu n'ayandi mabi atandukanye akogwa mu Burundi, ishira hamwe Rukirisu rigwanya ihohoterwa mu Burundi rimenyesha ko ryatorokanije abantu 24 bishwe mu mihingo itandukanye y'igihugu bakicwa mu buryo bweruye bw'ihonyangwa ry'agateka ka muntu kandi hakiyongerako no kudahana kw'abakoze ubwo bwicanyi. Aha ishiramwe Akati Burundi rikamenyesha ko rihagaritswe umutima nabo bagandagurwa bagaca bahambwa gihutihuti atamatohoza akozwe kugira ngo bamenyekane hongere hanamenyekane n'ababishe. Muri ico cegeranyo kandi Akati Burundi baravuga abantu 3 banyurujwe n'abandi 3 baborejwe igufa bakagira ko baniyamiriza ihagarikwa ry'abantu bagatwagwa bunyuruzwe co kimwe n'ubusho butazwi bukoreshwa n'ibiro vy'iperereza. Akati Burundi ririyamiriza kandi iborezwa igufa rikogwa n'inzego za leta zari zishinzwe nyabuna kubahiriza agateka ka muntu. Muri ico cegeranyo kandi haravugwa abahagarikwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko hamwe n'abahohoterwa. Muri Akati Burundi bagatera akamo leta ya Gitega ukingira bimwe biboneka umutekano w'abanyagihugu no gukora amatohoza kubijanye n'ibiziga vyirirwa biratogwa hirya no hino mu gihugu ariko abo bantu ntibamenyekane. Ukurikiranira hafi amabi akogwa n'imbonera kure cane cane mu gihe cyo gukizura mwijoro, amabi ategwa impigi no kudahana kuzingamitse urwego rw'ubutungane, umutekano ugacungerwa n'inzego z'igisirikare n'igipolisi zabigenewe. Amakuru yacu tuyakomereze mu Burundi aho kuri wa gatanu hafi isaa 4 z'igitondo mu Burundi muri komine Cibitoke yo mu ntara ya Bujumbura ku mpaka u Burundi buhana na Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu 2 bakomerekejwe n'ikibombe cyaguye hafi yahazwe nko kumva y'Abadagi. Imirimo yahungabanye ariko nyuma ubuzima burakomeza. Igisirikare cy'iki gihugu cyemeje ayo makuru kinavuga ko hari n'abandi bantu 2 bakomeretse. Igisirikare cy'u Burundi nicyavuze aho iki gisasu cyaturutse. Ni inkuru ya Patrick Waso. Amakuru dukura ku mugwa mukuru wa zone Rugombo muri komine Cibitoke, iyo bombe yaguye neza neza hafi y'uruzi Nyakagunda mu mirima y'ibitoke, ibigori hamwe n'ibiharagi hafi y'imva z'abasirikare b'Abadagi bishwe mu ntambara ya mbere y'isi yose mu 1914 ihera mu 1918. Iyo bombe ikaba yakomerekeje abantu 2, umwana hamwe n'umukenyezi umwe. Igisirikare cy'u Burundi kiremeza ivyo vyabaye ariko cirinze kuvuga aho iki kibombe cyaje gituruka. Abakomeretse bace bajanwa kwa muganga. Iyo bombe yatumye imirimo ihungabana aho muri zone Rugombo. Amashuri yaciye ahagarara nkuko twabibwiwe n'ababibonye. Isoko ica iraremura ubwo nyene. Abanyagihugu baciye baza ari benshi kuraba ibibaye ariko abajeje umutekano bababujije kuhagera bavuga ko banka ko hoba abahagirira ingorane. Abanyagihugu baba muri komine Cibitoke iri mu buraruko gushira uburengero bw'u Burundi ku rubibe Kongo ihana no Burundi
bamaze imisi batekewe n'ubwoba bwinshi kubera intambara ziko zibera mu misozi ihanamiye ikiyaya ca Kamanyola zihuza umugwi wa AFC M23 n'igisirikare ca Kongo. Ikiyaya ca Kamanyola gikora ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi. Abajeje intwaro n'umutekano mu Cibitoke batera kama abanyagihugu kutajya gushengera ahaguye ibibombe kuko abarungisi cambere barashobora kurungika n'ibindi. Mu ntango z'uyu mwaka komine Cibitoke yakiriye impunzi nyinshi zituritse muri Kongo, aho bamwe baciye bajanwa mu nkambi y'impunzi iri imusenyi muri komine Giharo mu buseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Burunga. I Bujumbura, Patrick Wasu.